Igisagara ca Bujumbura kirageramiwe n'inzuzi zigicamwo. Uruza imbere ya zose akaba ari uruzi Ntahangwa. Leta y'u Burundi ifashwe mu mugongo n'abayifasha ikaba igerageza gukingira izo nzuzi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa rusangi canke iz'abantu ubwabo. Inyuma yo gutaka no gutakamba kw'abantu baba mu gice ca Kigobe kwibarabara mu Karakara n'ishure rito rya Nyakabiga ya gatatu, inkombe z'uruzi Ntahangwa rwari rugeramiye inyubakwa zarubatswe bituma izo nyubakwa zikingirwa. Abanyagihugu barakenguruka. Ngoti Joseph numwe muri abo aba ku kabarabara kitiriwe mu Karakara muri quartier ya Kigobe. Ibikorwa bikorewe no kuri mbere twarashimye kandi twese cyumva ngo umuntu umwe gusa bose abo tutari tumerewe nabi twarashimye bashaka no kuko twashimye twaciye dusanura n'amazu yacu twari twayahevye gushika aho twihebura mugabo vyaragenze neza ibarabara rirarengana neza uruzi barukuraho rwari ruri barushira kure y'iwacu ubu ntiworaba turaryohewe ntiworaba rwose kandi twashiye twese dusanura n'utari bwasiga akarangi yaciye asiga n'utari bwagire gute yakiye akora ikimenyetso cy'uko mu mutima wacu hameze neza turaryohewe gushimira uwacyumvira ico gikorwa kugikora ari umukuru w'igihugu arinde ukuri mbere turamushimiye kandi turamuhezagiye gose. Ibindi bice bigeramiwe ni nk'ishure rito rya Mutangaside riri ku Mugoboka ya mbere kubera ikimanga kigeramiye iryo shure. Umuyobozi waryo Banyishe gusa Jiriberi asaba leta ko yogerageza igakingira iryo shuri kuko afise amakenga ko rishobora kubomoka rigahitana ubuzima bw'abanyeshure. Ishure rya Ecofo Mutanga murabona ko riri ku nkengera za Ntahangwa mbere ku manga ndende. Murabona kandi ko n'ishure ryo mu w'icenda ryahora ari ryo mwaka w'icenda, murabona ko twarivuyemo kugira abana ntibarohamire mu manga ya Ntahangwa. Ibikorwa vyaha vyerekeye kwigisha tugenda mu ishure, abana bagenda mu ishure biroroshe, mugabo iyo hageze inkino z'abana ivyo bikorwa biragoye kuko bisaba nka sayine abigisha babiri, umwe aba ari mu buseruko hariya mubona iriya bloke yo mu 8, uwundi nawe aba ari hariya hahereye ku matwarete. Mugaha hagati mpagaze nta muntu aba ahari. Ivyo bikorwa rero vy'inkino z'abana ntivyoroha, abana baca bakinira hagira iruhande y'irya drapo, ari abana tuvuge inusu nukuvuga n'abana 350 bakinira kuri ako kabuga gatoya. Urumva rero abana ntibisanzura, niyo bakinya agapira gaca kagwa hariya muri ya manga ya Ntahangwa baca baheberanira hariya, hanyuma natwe tubabonye abo bana begereye turanabakubita kugira ntihaba amasanganya. Mugabo urumva yaba umuyobozi baba barezi dukorana tugumana ubwoba. Ubundi bwoba ni harya imvura iguye Ntahangwa guzuye ruriko rukubita amabuye, turagira ubwoba tukiyumvira ati none nk'ubu ishure ryose ryoranduka rikarohamira hariya mu Ntahangwa ko uruzi rwuzuye bica bigenda gute? Urumva rero natwe twamana ubwoba kandi ntawobubura. Bo icihuta uwuje ngaha wese aca akibona. Nkanje ndumuyobozi narabonye bagira umugambi wo kubaka hariya kw'ishure bita EPGP hariya hepfo y'ikiraro ca Ntahangwa. Nca nibaza rero nibaheza hariya ko bazoca bahera hiwanje. Urabona umuntu mu buzima arikunda, nari nzi bahejeje hariya ko baca batangurira hiwanje, mugabo muri porogaramu y'abubaka baciye bahera nko ku metero
500 yahondi aba niho bubaka. Hanyuma narumvise muri iyo migambi nyene yuko bazokora bamanuka, jewe nguma nizeye, ariko twosaba abategetsi, abagira neza, abategetsi, abantu bose bumva bofasha yuko iri shure kweri boryirukira muri iyi minsi, nk'ibindi bikorwa bizokurikira bagahera hanyene. Cane cane murabona nka rya shure rirohamye cane, n'uruhombo ku bavyeyi, n'uruhombo ku gihugu, n'uruhombo no ku bana. Gusubira kubaka ishure ryari, je mbonye batanguye vyonezera kurusha. Si iryo shure gusa rigeramiwe, kuko hari n'izindi nyubakwa zigeramiwe zo ku Mugoboka wa kabiri. Aha mbere hakaba hari n'abantu bamaze guhunga batinya ko bazohava bahitanwa n'inkombe z'urwo ruzi. Naho biruko, hari n'abandi bahisemwo kugumaho bagasigura ko batagira ahandi baja. Kw'inzuzi kihari ndacaha none ko atabundi buhungiro, nta handi mfise nohungira, sinohaheba. Biragoye atawe dufise, ahisemo kuguma ngaha timba ugumaha nihabomoka akantwara futi. Shimirimana Fulgence ni nyumba kumi wa Mugoboka ya kabiri, asaba ko ibice bisigaye bitarubakwa vy'urwo ruzi vyo kwihutirwa kuko bigeramiye abantu n'ibintu. Ubwambere namene ko twanze gushima bijya kuko byakozwe byaje bitugeramiye, kwari dusiganya ahantu ducatangana na santimetero 40, ariko ukuntu hari hameze hari ahantu hanamiwe cyane ku buryo ahagira haduhitane. Tubanza gushimira leta yakoze yigoye ikadukora iki gikorwa. Ikindi naco twarabajije nk'abajeje intwaro kugira ngo twumve ibikorwa baradukoreye kajya kantu, batubwiye yuko bazogaruka gukora ikindi gice kigira kabiri ca Ntahangwa, batubwira ko bagiye gukorera ahandi, ariko tusaba yuko bogaruka vuba kuko muravye abenegihugu ahantu begereye n'ahantu hariko hageramiwe hasidagurika, ugasanga barahaba. Natwe nk'abajeje intwaro ku rwego rwo hasi tugasaba leta yuko yo turabira aba bantu banamira Ntahangwa ko yobashira mu kindi kibanza canke ikaraba ko bakingira ahantu mu gihe atakindi kibanza cyaboneka cyushikana. Pierre Nimbona, umukuru wa quartier Mutangaside, nawe nyene agatera kamo leta ko yogerageza igakingira abantu n'ibintu. Aranavuga aho kwihutirwa gukorwa gusumba ahandi. Ubona cyane yuko tubona ko imanga ziguma zitugeramira bikominikana n'uruzi rwa Ntahangwa n'ayandi mavare amwe ava mu misozi muri Bujumbura rirare. Bujumbura rirare dufatanije na Bujumbura kuko bo bari haruguru yacu, mugabo amazi yose ava muri Bujumbura rirare yisuka ngaca ngahi wacu agaca yisuka muri Ntahangwa. Hama nico gituma ubona hacaguma habomoka kubera itunganywa ritameze neza. Twosaba yuko abaje gutunganya ibisagara n'imyonga boraba bakagira effort bagashiramo ingufu kugira ngo baje barashiramo ingufu kugira ngo abenegihugu ntibabandanye bagwa mu mporero, kandi cyane uburyo buhanitse bafise cyane ku makartier amwe nk'aya Mugoboka ya mbere n'iya kabiri naho bitanga bisekuru. Cyane tuko turaraba kuko Burundi abana bakiri bato babita mayogi. Iyogi rero no kuvuga bari uruyuzi, kandi uruyuzi ruvamwo vyinshi no kuvyara rukanavyara. Turavye uvuye kuri Port de la République akoro yave nimwe zigisabo, haruguru yaho gatoya uvuye kuri station kuri Siguvyaye hariho école primaire Mutangaside igomba kuja mu Ntahangwa. Ntahangwa igeramiye cyane, hasigaye nk'imetero nka 200 kugira amashure yose aje mu ruzi. Rero turabona yuko aho kwihutirwa gukorwa cyane tubona neza ko hoba aho nyene kw'iryo shure kugira ntije mu mwonga, kuko abana n'ab'igihugu kandi turabakeneye, tukeneye yuko kwihutira kwakora. Hama akurikira ari ku Mugoboka wa mbere hariho abenegihugu bamwe bamaze no kwimuka kubera iyo manga, inzu zaramaze gutwarwa, naho nyene leta ko yamye dufata mu mugongo kuva na kare, kandi cyane ko leta mvyeyi kandi inkozi ikakwitaho, twe tuguma dukenguruka tukayigamburukira ko leta n'umuvyeyi. Ngo uburibwa niwe avumbura, kandi ngo ubandwa niwe arubanda. Abanyagihugu baba ku nkombe z'urwo ruzi baragerageza kurukingira
aho bishoboka kandi uko bashoboye mu gutera ibiti bifata isi. Mu gihe hari abagerageza gukingira urwo ruzi, hari n'abandi bakorerayo ibikorwa bituma inkombe zarwo zibangamirwa bigatuma ziguma zisidagurika. Aha twovuga uburimyi bw'ibiterwa bitandukanye, ubworozi bw'ifi hamwe n'ubw'inzuki. Umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema arahumuriza abanyagihugu baba ahageramiwe, akavuga ko leta iriko irarondera uburyo hirya no hino kugira ngo n'ahatari bwakogwe hashobore gukorwa. Wa gatatu w'indwi twategekanije kuzoza turatanga ibiganiro ku mbonesha kure kugira ngo tumenyeshe kandi n'abenegihugu bige babone ibyo turiko turakora bahigire. Hazoca ibiganiro rero tujanye n'ibi kaba twashobotse agatwara tujanye n'ingene twakoresheje amahera neza tugakingira hajya mu Ntahangwa amashuri mwarabonye amashuri yari karatemba, hariho amazu yari karatemba, ariko abantu bagarutse bari umwizero. Twigeze kuhasanga umudamu abonye tuhashitse yaciye agwa bukumbi kubera yibaza ko inzu yugiye kugarukirwa, kandi yaragarutse aratanga ubuhamya yuko umutima wasubiye mu nda. Tuzobikora gushika umugoboka, kandi so tuzogarukira gusa, tuzovuga no hejuru twashire ibiti n'imikobeko kugira ngo tugabanire umurindi w'amazi aza, kugira ngo ntiyononere gusa abantu baho mugabo mu gisagara. Iciza nuko umuntu atokwihuta ngo akore ibikorwa bitarama. Ibyo twatanguriye ko byari bimaze imyaka byaradindiye, mugabo gukorana ingufu n'umutima gukunda igihugu, ibyo bikorwa biraboneka. Rero mwavuze turiko turarondera uburyo, kandi baramaze kubutwemerera. Turiko turagira umugambi wa nyuma ugera nko ku miliyoni 10,000 y'amahera y'amadolari y'abanyamerika kugira ngo tuzokora hose hasigaye. Kumbure rero naho mwavuze tuzoraba ko bishoboka, ariko nta kunyanyagiza uburyo, byiza no kugenda umuntu akora kimwe kimwe. Mwomenya ko uruzi Ntahangwa ari rumwe mu zirenga 5 zica mu gisagara ca Bujumbura.